hari inyigisho zashiye kuri social media mwagize z'abubatse aho ntivyavuzwe cyane igihe twabona invitation yo gutumira ariko vyaravuzwe cyane inyigisho zimaze guhera. Comment wazumvise gute mu nyigisho reje gutanga? Kwara gusangira mu bisanzwe hama tukagira deba hamwe umuntu mubaza ati weheruka kuzanira kado umugabo wawe ryari kumuhereza bisu ryari wewe uheruka kumuha bisu ryari weheruka kumusoma ryari derajya amafoto yasohotse yari amafoto nkayo weheruka kumusoma ryari tukagira deba tukabereka amato urashobora kumusoma aho nyene akabizu n'agafoto kabara agafoto kiwabo gusa erere yahabaye nuko amafoto yaciye asohoka kuko abantu bari baryohewe sino abantu babonye amafoto babonye ibindi ariko abari muri seminaire bo batashe bashima ako karyo ko kunagurana kuko abantu naratangaye gusa abantu bagira amakomantere benshi uza gusanga basoma bahabara aho ngo bakosheje ngo benshi basoma bahabara benshi ntiba ingo ziriko zirasambuka no munsi uza gusanga ibice 60% by'ingo zisambuka niza bakiriso. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana Apostle Dieudonné. Ndakora mukici. Ndabaramukije nanje. Nakakingi bara bagashirako. Ego. Kavuye kuki? Sindagahakana. Kavuye muri Bibiliya. Muri Petero wa mbere igice cya 2:9 havuga ko turabami n'abahereza. Rero umwana w'Imana wese n'umwami. Akongera akaba n'umuhereza. Ibyo ni izina ry'abizera bose. Ego. Neza na neza hariho kuba uri umukristo bisanzwe no kwiyumvira kugatireka nanje ntangure sinova ngo urusengero ntangure kubwiriza ubutumwa. Ego. Inspiration yaje gute wavyumvire gute umunsi wa mbere? Jewe inspiration yanje nibaza kwitandukanye n'iyabandi. Si cimviro nagize. Ahubwo jewe nakuze mama ari umukozi w'Imana. Afise n'icumba arongoye n'umugwi w'abanyamasengesho muri Methodiste Libre. Rero yaguma nsengera ngo nza umukozi w'Imana ariko icimviro cyo kunsengera yagitanguye kubera nagwana cyane nkiri muto. Rero umunsi umwe natashe nakuyiginye umuntu baca bamuzana muhira kugira ngo bamuvuze. Umvukira umwana wagwana mu buryo bw'imwembe mu mubiri cyane. Mu mubiri. Yego. Ubu ni mwembe. Mama bonye uwo muntu bamuzanye yakomeretsa carambwira ati izo nguvu ukoresha mu kugwana ngiye kugusengera uzorinda usaza uzikoresha mu gukorera Imana. Rero yaransengeye cyane naragerageje kubikwepa ariko byaranse nahavuye nemera. Yego. Uravye iyo image kera cyane utari umukozi w'Imana kwacu no munsi uhagaze imbere y'abantu ikirenge uko urabwira ubutumwa bw'Imana ni cyo kintu bibuka kuri mama wawe ni cyo kintu bibuka kubwiwawe? Kuri mama wanje namashimira Imana kubwiwe kuko ndiyaha igicapo c'ivyo mba ndimwo nkabona neza ko mba ndi kure hama kandi nkashimira Imana yabonye ko ndo kwizegwa kuko ntihamagara abakomeye ariko ikikomeza abo yahamagaye sinari ndabikwiriye ni nkuko none umunsi yotora abandi ndabishimira Imana rero wewe jewe nka oya sinshobora kubivamo oya ariho umva ariho cyakino bavuga ati yitavye umuremyi abantu bakaba yes ngata ariko niyo y'umuntu nibaza yuko yitavye umuremyi yihanye nibaza ko abantu baba batakwiye kuba mu bisanzwe ntiyaba bakwiye kurira abatasha abasozereye Paulo yavuga ngo gupfa kuri jewe n'inyungu no kubaho n'inyungu kubw'abantu. Rero umuntu agiye aba ari inyungu kubwiwe wagiye gusabarizwa n'ivyo bari bamukeneyeko. Hari inyigisho zashiye kuri social media mwagize z'abubatse aho ntivyavuzwe cyane igihe twabona invitation yo gutumira ariko vyaravuzwe cyane inyigisho zimaze guhera. Comment wazumvise gute mu nyigisho reje gutanga? Icambere igihe twariko turabitegura twarabipibye cyane nibaza ko namwe mwabibonye yuko twatumiye abubatse mugabo ciye akarongo imbere y'amategeko n'imbere y'Imana kuvuga ngo bizwi bagize eta civile na mariage imbere y'ishengero ari bo bazi. Mwaje comment zagenze gute bigihera? Icambere hariho commentaire z'abari ndani ababigiyemo na commentaire z'ababimenye vyahetse nababonye amafoto nibo ndiko ndavuga. Rero ababigiyemo bose barashima kuko icambere ntivyabereye muri eglise. Twarasohotse karakaryo ho gusangira abubatse baronka uwo mwanya wa communion. Urabona
turi mu isi aho umuntu ari mu bintu byinshi yirirwa arakora agenda mu bintu byinshi ataha ijoro ugasanga abubatse bari muri ibi rero twarabiteguye igihe kirekire abantu bagasaba nikonje ku kazi kugira ngo uwubatse w'umugabo aze guhura n'uwubatse w'umugore dusangirire hamwe haba hari ubumwe nk'amakupuri 100 mwese mwaje urumva aba ari kwisanta nta musore arimwo nta nkumi irimwo barubatse bafise imiryango kwari gusangira mu bisanzwe hama tukagira deba hamwe umuntu mubaza ati weheruka kuzanira kado umugabo wawe ryari kumuhereza bisu ryari wewe uheruka kumuha bisu ryari weheruka kumusoma ryari rero ajya amafoto yasohotse yari amafoto nkayo weheruka kumusoma ryari tukagira deba tukabereka amato urashobora kumusoma aho nyene akabizu n'agafoto kabara agafoto kiwabo gusa erere yahabaye nuko amafoto yaciye asohoka kuko abantu bari baryohewe sino abantu babonye amafoto babonye ibindi ariko abari muri seminari bo batashe bashima ako karyo ko kunagurana kuko abantu naratangaye gusa abantu bagira amakomantere benshi uza gusanga basoma bahabara aho ngo bakosheje ngo benshi basoma bahabara benshi ntiba ingo ziriko zirasambuka no munsi uza gusanga ibice 60% by'ingo zisambuka n'iz'abakiriso mugabo iyo hahagurutse umuntu abinagura bavuga ko aho nyanze imico n'akaranga rero imico n'akaranga ntabwo tuyihonyanga kuko twaratumiye cyane abubatse iyo abaduhonyanga imico twari kuvuga ati abantu bose batagize na etat civile bazi commentaires amadiza z'abantu batahuye nabi n'abantu babona umenga byarenze ariko bijya bizu no mubakanye ni ibintu bisanzwe cyane guhana kabizo no mubakanye na cyane mutari mu ishengero hajya ntihari mu ishengero kandi ntihari mu isoko twaragiye ahantu tugira retraite turaganira turanafata n'umwanya wo gusengera ingo n'imiryango rero commentaire narazibonye hirya no hino abanyamakuru barabipibliye yuko twarengeje mabizu amasantrale amabizu abafukamye ariko ku by'ukuri gusomana n'uwo mwubakanye je naratangaye nyene babigize binini kandi jewe mpora ifoto zanje zora zisohoka twe na madamu twahanya kabisa wamuteruye namuteruye byari ibintu bisanzwe ariko kubera ko byagiyemo abantu benshi bace bavuga ko ari ibintu bidasanzwe rero ku ruhande rw'abavyize barashima Imana ku ruhande rw'ababibonye batazi ibyo twavuganiyeyo tubatumire ko bazogaruka ikindi gihe twizera yuko abandi bazoza ahubwo dutere nakamu abariko baradukurikirana basubire banagure cyane imigenderanire n'ibiganiro mu ngo zabo kuko no munsi hari ibyo abantu bise ngo ni ibyaha atari byo ariko kanovera gakenewe mu rugo ikibi ni kubigirira mu isoko ikibi ni kuja kubigirira mu ikaburimbi rero twebwe ntitwabigiriye mu ishengero nk'uko abantu amakomantere amwe avuga kandi ntitwabigiriye mu isoko cyangwa imibarabara ngo tubyereke abana kare akaryo kiwacu gusa kubera ko hariho bamwe batashe baryohewe amafoto barayashira kuri stati kuri page yanje n'ubu yarondeye ko nta yariko ugiye kurondera kuri page yanje ntabiriko rero ni n'uburyohe bwa bamwe n'ababitoye ku mastati hama baravyegeranya ariko kuri twebwe dukundisha nyabuna ishengero gukurikiza imico n'akaranga by'u Burundi gusumba kwibaza ko twabihonyanga hanyuma tugahaguruka kugira ngo dufashe ingo n'imiryango aya ma divorce abana yatuma haguma hagwira abana mwibarabara muri ville kaguma usanga saa 4 z'ijoro harabwana mwibarabara kubera iki ama divorce rero tudahagurukiye ingo n'imiryango tuzosanga dufise abaroberi mu gihugu kuko ubwana bumaze gukura cy'abavyeyi bufise bukurana imbugita bugakurana inzembe nibuza wumva ejo buri twaravyumvise yuko basigaye bafata umuntu bakamukeba aha muri ville abana babaye benshi none biva kuki bakura batabona abavyeyi batabona ubwo bumwe uno munsi dusigaye tubona abapapa bataye imiryango bagiye muri Zambia no kuvuga ngo ayo maseminari tutayahagurukiye ahubwo tuzokwisanga mu myaka 10 iri imbere tudashobora gukontorora abana bo mwibarabara ego hariho n'abavuze baravuga ati iz'abasore n'inkumi bagira bubakane zo mu bivuga hiki cyangwa ziteguye gutya abasore n'inkumi nazo nyene nk'ubu ndiko ndategura seminari y'abasore n'inkumi bagira bubakane ubo kugira ngo tubigishe kwirinda bijya kuko bijya babikorokeyemo hakiri kare baba bahejeje kwica akazoza kabo turafise izindi nyigisho zabo zingene bashobora gutegura ingo zabo turiko turategura ivyabo si vyiza ko oya si vyiza ko baja gusomana batarubakana abo barabitanguye abo barabitanguye bikosore kuko urumva nivyo bisambura ingo mutangura gukora ibibikiwe kazoza hakiri kare mukazoshika muri kazoza atavyo mufise mukora niho ya ma divorce agwira bigenda biratakaza akanovere iyo babitanguye hakiri kare batarubaka baza kugira mu rugo atagishashe ca kabiri
amadeception aba menshi kuko umuntu wahaye umubiri wawe wahaye byose nk'umugabo wawe bigasozera atagutwaye abantu bafise ibikomere bagenda mu ngo bajanye ibikomere batewe n'abandi majana 3 usanga rero bikenewe ko tubabwira ko bakwiye kuvyihoza usanga ari kibazo cyane so ikiganiro ni open mic ni keka jambo ubwira aba Kristo n'abapagani nyene muri rusange bariko baraja muri rusange ndagushimiye abakristo bose bakwiye kumenya ko turi mu bihe by'iherezo tumaze kuba mu bihe by'iherezo umuntu wese agwanira intambara nziza yo gusoma ijambo ry'Imana no kucukumbura kugira ngo aronke ubumenyi ku vyanditswe kuko uko imisi iza niko haguruka ibintu bitakaza ukwizera kw'abakristo hanyuma ku bantu bitwa hano Patrick yabisa abapagana ariko reka tuvuge ngo abantu batarakira Yesu Kristo nk'amini mukiza birihutirwa ikintu ca mbere ukeneye muri uno mwaka s'amafaranga ikintu ca mbere ukeneye muri uno mwaka si mariage ukaba utarakira Yesu ikintu ca mbere ukeneye kiri urgent no kwakira Yesu mwamini mukiza kuko umwanya n'umwanya Yesu ataraza urupfu rurashobora kuza kandi umuhero ubushitse kuri wewe naho inzamba bitaravuga kandi baza ko inzamba iri ku muntu inzamba iri ku muntu bien sûr ubu nyene twicaye aha nova mu mubiri inzamba bivuze kuri jewe twama twiteze yuko umunsi yazuza ngo dusange umuntu habanze havuge fanfare inzamba ni ku muntu kandi nituze umusinisa so get ready ukora ibindi byose upanga mugabo banje kwakira Yesu mwamini mukiza ndagushimiye Apostle Dieudonné King mwakoze cyane kuduhamagara Imana ibahezagire nawe